Isangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu yandi makungu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkwipfurize kugira umunsi mwiza no kubandanya uraroranirwa. Ndaguhaye ikaze ntanakwifuriza kugira umugoroba mwiza. Ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu gihugu kibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu kibanyi ca Tanzania ndetse na Kenya, nawe nyene ndagukengurukiye cane ntanaguha kaze ngaha kuri ino mboneshakure muri ano makuru. Ndetse namwe yewe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi mu bindi bihugu bigize umugabane wa Afurika, mu bigize umugabane wa Buraya, mu bigize umugabane wa Aziya, mu bigize umugabane wa Amerika ndetse no mu bigize Australia, mwese ndabahaye kaze. Mwese mwiyumvemo kaze ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende bakusanyiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro biba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'umutekano, igisata c'ubutunzi, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hama nyene ikayagushikiriza yose uko yakabaye atana kamwe kavuyemo mu buryo butosoye kandi butomoye, nawe nyene ukayakurikira umwanya n'umwanya kandi ku gihe. Mu Burundi ibiciro bishasha vyashinzwe n'amazu y'ubwishingizi biraraje ishinga ishirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu. Ibihano bigiye kuzofatirwa amazu y'ubwishingizi adakurikiza ibiciro bishasha ku vyuma vy'amamoteri. Vyatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'ikigo kijejwe kugenzura amazu y'ubwishingizi ARCA. Ishirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu mu Burundi hari ryo bita Atrabu riratabaza rivuga ko habaye kurenza urugero mu gushinga ibiciro. Ishirwa mu ngiro z'iyo ngingo ryatanguye ku wa mbere Nyakanga 2023. Joseph Butore umunyamabanga mukuru w'ikigo ARCA yamenyesheje mu kiganiro n'abamenyeshamakuru mu gisagara ca Bujumbura ku munsi wa gatatu ko inyuma yo kuvugana n'abegwa n'ico gisata bashitse ku ngingo yo kuduza ibiciro ku rugero rwa 44% kugira ngo hanagurwe ivy'ubwishingizi muri ico gisata. Ingingo yafashwe kandi ni yuko hatangwa ubwishingizi mu kiringo c'umwaka, harimwo gushobora kuriha ibice mu gihe vyumvikanywe hagati y'umukiriya n'uwuje mu bwishingizi. Joseph Butore yasiguye ko bizogabanya ivy'ukwimuka bikorwa na bamwe mu basaba ubwishingizi bava mu nzu baja mu yindi mu gihe hari ivyononekaye. Gutyo rero mu ndinganizo yabo nshasha utunenge turavugwa ku ruhande rw'amazu y'ubwishingizi nk'uko vyashikirijwe na Butore. Hakaba hariho amazu y'ubwishingizi yafashe ibiciro abirenza ko akandi kantu, mu gihe ako kandi kantu kategerezwa kuronswa urwandiko rw'ikigo kijejwe gucungera ubwishingizi. Abandi baragize amakenga mu kwemerera abagize ubwishingizi kuriha ku ngazi. Atrabu ikaba ivuga ko vy'ukuri amazu y'ubwishingizi yanka kuriha make kandi ko yadugije ibiciro birengeje urugero gushika ku bice 85%. Umunyabanga mukuru w'ishirahamwe ryo kunguruza abantu n'ibintu ariwe bita Charire Ntirampeba atanga akarorero k'umuduga wo kwiyunguruza wo mu bwoko bwa Coaster w'ibibanza 35 wahora uriha ibihumbi 132 mu mafaranga y'amarundi ku mwaka mu mice ine. Ubu uwo muduga ukaba uriha 1,000,000 yose hamwe kandi arihirwa rimwe nk'uko ayo mazu y'ubwishingizi abitegekanya. Ku bwacu ntibishoboka. Uko akaba ariko yiyamiriza ivyo biciro. Ingaruka ntizibura nk'uko abimenyesha. Bene amamodokari bagiye kuzosubira kuriha ayo mafaranga hasabwa, mbere bafate ingingo yo kutariha mu mazu y'ubwishingizi, abandi nabo bagumize amamodokari yabo mu mihana. Ikibabaje nubwo hadugijwe ivyo biciro ntiberekana politike nshasha yo gutunganiza abagize amasanganya. Uko akaba ariko uwarongoye Atrabu agaragaza umubabaro. Kuri ico uwurongoye ARCA arahumuriza akavuga ko atokuzosubira gucererwa mu kuriha inshumbusho. Joseph Butore yemeje kandi ko mu ndwi imwe gusa ibintu bizosubira ku rutonde kuko abo vyega baronyejwe
inyigisho zijanye navyo kandi ko abatazobikurikiza bazohanwa. Abunguruza abantu n'ibintu bobo basaba leta guhagarika iyo ngingo ifate umwanya wo kwiga vyimbitse ico kibazo. Ibiciro vyaheruka gushirwaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na rimwe haheze ibiciro vyaheruka gushirwaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na rimwe haheze imyaka irenga 10. Ibintu vyose vyaraduze ibiciro mu gihugu cacu kuva ico gihe. Uko akaba ariko umunyamabanga mukuru wa ARCA yagerageje gusigura. Gukamira mu coze igiturire. Ku bw'abadereva benshi b'amatagisi, leta ihejeje guha akanya keza abapolisi bo mw'ibarabara kugira ngo begeranye amafaranga menshi. Ku biciro bishasha nta n'umwe azoshobora kuriha ubwishingizi. Bizoba ngombwa ko tuvugana n'abapolisi mu gihe habaye impanuka, kandi hari kimwe kigaragara: ntituzoreka gukora. Abategetsi bazotora ubuhinga bwabo na twebwe dutore ubundi ku ruhande rwacu kugira ngo tubacemwo. Uko akaba ariko bisigurwa n'abakoresha amatagisi mu gisagara ca Bujumbura. Ntitukibona akamaro k'abashingamateka baguma bicaye mu kigobe. Aho ni ku cicaro c'inama nshingamateka y'u Burundi mu gihe leta iriko irahonyanga agateka kacu. Bategerezwa gutanga imihoho. Uko akaba ariko bashikiriza. Nayo mu yandi makuru kandi nuko ngo mu Burundi hakwiye kujaho politiki ibereye mu bijanye n'imishahara kugira ngo abaganga bagabanye umurindi wo kuja hanze. Ivyo ni ibishikirizwa n'amasendika. Imishahara mibi n'ubukene bw'ibikoresho nivyo bikuru bikuru bituma abaganga b'abarundi baja mu bindi bihugu. Ivyo ni ivyashikirijwe n'umukuru wa sendika y'abakoze mu buvuzi ariyo yitwa SNAPS. Ni mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru kuri uwu wa kane uheze. Asaba leta kwita ku rutare kugira ngo hajeho politiki ibereye mu bijanye n'imishahara maze iyo ngendo yimonogoje ihagarare. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yarisiguye imbere y'abashingamateka kuri uyu wa kabiri. Muganga Vincent Ndayizigamiye yamenyesheje ko kubona abaganga baja hanze bishobora gutuma abantu bapfira mu bitaro ndetse yewe n'akanovera k'ubuvuzi kakagabanuka. Akikijwe n'abanywanyi ba sendika y'abaganga bataraba bakaruhariwe bo mu Burundi aribo bita Médecins Généralistes, Simejebe, umukuru wa SNAPS, yavuze ibijanye n'umushahara wo mu kwezi kenshi usanga udashika ibihumbi 500. Ibi ntanyeka ko bitatuma baja kurondera aharuta ahandi bahemba neza. Uko akaba ariko yavuze ashimitse. Ku bwa muganga Ndayizigamiye, urwaruka rw'u Burundi ngo rushobora kudasubira kugira inyota yo kwiga amashuri y'ubuvuzi amara imyaka myinshi. Ikindi gishoboka ni uko abaganga b'u Burundi bashobora guhurumbira igisata c'abigenga kuko bobo uretse ko bahemba neza barafise n'ibikoresho bijanye n'ivyo bize. Uko akaba ariko yongeye kuvuga. Ayo masendika abiri arasemerera abwira leta guhagurukira ico kibazo kuko ishobora gusanga abanyagihugu bo mu minsi iza bazotegerezwa kuriha amafaranga y'umurengera mu bigenga kugira ngo bavurwe neza. Ikindi bongerako ni uko hategerezwa gutangwa agashirukabute kubera amasaha arenze y'akazi bandikiwe, aho basanga bategerezwa kuba bariko barakora amasaha menshi kuyarenga kuyo bandikiwe mu kazi. Ibitigiri. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Sylvia Nzeyimana yari yarengukijwe n'inama nshingamateka. Bimwe mu vyo yavuga bijanye n'ukuntu abaganga bo muri leta bagenda ku bwinshi. Abaganga 130 bava mu mavuriro 80 baragiye gukorera hanze y'u Burundi. Uko akaba ariko yabwiye abashingamateka, akavuga ibiri mu cegeranyo co mu mwaka w'ibihumbi 2021 cagizwe n'ubushikiranganji arongoye. Hari ku wa kabiri mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru SOS Media Burundi yakuye mu gisata c'ubuvuzi akaba avuga ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014 ibihugu vy'u Rwanda na Kenya vyakiriye abaganga batari munsi y'150. Kenya yonyene yagiyemwo 50. Bamwe bafise amavuriro yabo mu gihe abandi hari abahinga karuhariwe. Uko akaba ariko amakuru yacu avuga. Abayagiye SOS Media Burundi bakaba bavuga ko abaganga b'abarundi bandi baja mu Bufaransa muri ino minsi. Nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Nyarugusu mw'ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu ca Tanzania, impunzi z'abarundi zishika 100 zihatirwa gutahuka.
kubera ko batiyandikishije muri rusansuma rwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe, ishirahamwe HCR ryarakuye ku rutonde rw'abo rifasha impunzi z'Abarundi zishika 100. Intandaro ya vyose ni uko habaye rusansuma rwo gusuzuma bitategujwe mu ikambi ya Nyarugusu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Abantu benshi ntibari mu ikambi ico gihe, bari mu bisagara nka Dar es Salaam, Kigoma canke Mwanza kurondera akazi. Abandi nabo bari bagiye mu mashure ya kaminuza atandukanye, mu gihe abandi na cane cane abakobwa bubakanye n'Abatanzaniya, uko akaba ariko bivugwa n'impunzi. Mugabo mu mwaka uheze benshi muri bo baragarutse biteze gufashwa na HCR. Baratangaye kuko babwiwe ko batacanditswe mu mpunzi. Ntibitahuritse kuko urashobora gusanga umugabo canke umugore hatari impunzi, mugabo abana bakaba banditswe nk'impunzi, nk'uko ushobora gusanga abantu bavukana batari ku rutonde bamwe kandi baruriho. Ivyo bikavugwa n'impunzi. Abo vyega bahisemwo kwishuza ivyo basaba bikaba bimaze umwaka urenga. Baruhiye kutemererwa nk'uko DRC, ni ukuvuga ishirahamwe rya Danemark ryitaho impunzi ribivuga. Ku bwa DRC, umuntu asubira kwandikwa nk'impunzi mu gihe yiyandikishije gutahuka ku bushake bwiwe. Abashika 50 muri bo batahutse mu ndwi iheze kubera batagira ukundi bagira. Abandi nabo biteze gufata iyo nzira nyene kuko nta mfashanyo baronka. Iyo barwaye ntibavurwa, mu ikambi naho bahigwa bunyamaswa nk'abicanyi. Nguko uko bivugwa n'ababegereye bemeza ko hari umugambi watunganijwe kumwe na Tanzania ndetse n'u Burundi. Turafise amakenga kuko babayeho babundabunda ngaha mu ikambi. Bashitse mu Burundi hakagira ico baba HCR izovyemange. Uko akaba ariko bavuga, bagasaba ko iyo ngingo yovanwaho hatakirinze gusabwa kandi hagatahukanwa uwuvyisabiye iyo hageze gutahukana impunzi. Womenya ko ikambi ya Nyarugusu irimwo impunzi z'Abarundi zirenga ibihumbi 200. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya no mu gihugu c'u Burundi, ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa nyene ni ukubandanya ubana natwe. Ndagushimiye nanakwifuriza kubandanya uragira umunsi mwiza, ndetse yewe no kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura.